uritari gukundana no muri gender wa. Wiyemera kangahe kwijana? Oya sikuvuga yuko niyemera kangahe gusa umutima wanjye. Bize ndakubwira. Je do umuntu adatinya gucitinga. Do umuntu adaterefona mwijoro. Nta mwanya mfise. Mba ndi kurondera ubuzima. Umwanya w'urukundo nawe mfise. Big man. What's up? Wallahi long time lino jomeze neza. Yeah man, go. Sasa brother, ko nakubonye uri kumwe n'umwana mwiza vyatsa. Rimwe muri mu bikiga bro? Actually njye nako ndatembera musite. Mbona kujya nambaye nanje ujya niko nabibonye man. Kiwazi. Na mbonye umwana azanye na nyiruka ko tatuaje yanjozi. Abana bo basigaye bari serious. Imagine. Tabwa tuke. Byanangaje cyane. Yashaka umusinyire, yashaka ifoto, yashaka ngwarankunda. Actually nabonye ifoto ye barayindunze. Yeah. Gusa nuko ntafashe umwana. Narinde muri byinshi. Kabisa. Nafashe umwana yo kuraba ko ari we cyangwa atari we neza gusa nabonye tatuaje. Ari ifoto yiwe. Nishizeho tatuaje avuga ati, what is that bro? Linoji kabisa kai bless. Nice. Kai bless vizuri man. Yeah. Sema bon mugabo ntiwari umwanya nyawo kabisa ko nje ndi legend man. Yashaka iki? Ngo tudating man. Cyo mu by'urukundo. Akuvumbona ubona nabishobora man. Urukundo ni iki cobuza ko nurushobore galime. Nanje legend bwinshi cyane. Naramaze kuba block sana. Twanje waramaze kuzura bro. Kabisa. Ari amajambo nayo mbyoroze ko ndabesha none. Uriya niwe jewe nyanga. Kabisa. Ino nk'umuntu uvuga ngo aragukunda yarumvirije legend for sure. Baba bomba sasa Yesu urukundo rwinshi yego. Bose ndabona umuntu turunganye. Nice. Je nibaza yuko iyo story uraza kuyitubwira tuciye muri hangouts kubera yuko maze imisi ndakorondera sana bize gose gumuronka ama deals atandukanye gumuronka ama interviews man urumva umwanya wa Boss for real hamwe na Linoji turaronka time imeze fresh sana byo dushoboye guhuza so right now ndibaza yuko twabicisha muri hangouts. Yes sir. Let's get it. The way wababajwe ndibaza ko bitubwira muri hangouts. Hasos zose wacemwe mu rukundo ndibaza ko bice muri hangouts bari fresh sana. Uko ready to hang out? Kama kawaida. By the way nakunza outfit yawe mzee. Asante sana. Yaba Uko legend. Kama wawe cyane kabisa. Hey what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana kure ko ni Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop so about hanging out Boss for real that's my name. My people, it's another fresh Friday. Chatugera guca Linoji. Yes, let's get it. Uyu munsi ndagyohewe cyane kubera yuko meje guhura na talent, meje guhura n'ingabirano dufise hano mu gihugu cyacu Burundi kandi dubwirizwa kuba proud yuko tuba tumufise. Je ndamuzi kuva long time ago, kuva nkiri ku yindi TV nakoreramo before twaravugana, yarandukira ama link y'indirimbo ziwe narabona how ari talented. Uyu munsi ndagyohewe cyane kwa ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Nduwayezu la ariko muziki canke akadasanzwe akoramwo canke kano kazi k'umuziki kacikamwita Linoji. Linoji yatanguye muziki kuva 2017 mugabo arafise indirimbo yakoze featuring yo muri 2016 nayibonye kuri YouTube ndavuga ati fresh sana. Linoji nyene arafise indirimbo ya mbere yashize kuri account yiwe ya YouTube yitwa Danela yakoranye na Endomike hari le 27 mars mu mwaka wa 2019 niyo ya dropping iyo ndirimbo. Ndakubwire kandi yuko Linoji amaze gukora ama featuring menshi atandukanye. Linoji turamaze kumubona koze igikorwa kimeze neza mwe na B Face on the floor sindirimbo mugabo yari guhana freestyle nyene bimeze fresh sana. Ni Linoji nakubwira yuko right now he's a hit maker. Afise indirimbo ikiraduza ama views ku mwanya afise indirimbo kwiragira iravuzwa ku ma platform menshi atandukanye iravuzwa afise indirimbo novuga yuko iri on trend. My people nkuko musanzwe bimenyereye muri hangout kuno twakira umutumire wacu tugira kandi guca my brother. Ndakwakiriye. Asante sana. Lakini sasa kugira abantu bamenye yuko uri the real talent, kugira abantu bumve à quel point ka Boss simbeshe kuri talent ufise. Mimi nakupiga beats, uona ingia na freestyle. Uko ready? Let's go. Let's get it. Say
nilianza mziki bado niko mtoto sana sina riziki and now I'm in the top pharmacy udogo vipi bona nakimbia bana kipata hiti nakuja kuwachanganya mama we ishikanaje ntangira kugwana let's go ishikanaje ndonka imiziki ndapanga panga irimbo ya mbere ni ya kabiri ngo bizoza bistaringira kaze ina mbere ryo rikanka tendele ama tusiendele tendele ama tusiendele tende kazi hey natangiye ntabona iyo bija bamwe ngo hagarika misali kuvuga ndategwa ntera ntawusha mama we big man respect kabisa respect tumezeneza ariko fresh man first of all kanabia congratulations ku ndirimbo ya Legend ni hit song ni ndirimbo imeze fresh sana ni ndirimbo jina yumvise for the first time ndavuga ati ni hit song for sure kabisa reka nangure kuri story ya La Nduwayezu La from Kayanza to BJ yes life yo mu Kayanza ya La yari imeze gute bwari ubuzima bumeze gute mu Kayanza yeah actually navukiye niho muhira n'abavyeyi bari natanguriye ishuri Dino mu Kayanza ari umwana wo muhira n'umunyeshuri okay nubwo buzima rubayemo reka tuje mu hobbies reka tuje mu bintu urazi mu bwana turiga byinshi tukunguka byinshi tukamenya byinshi twakora ububandi butandukanye nubwo ayo bubandi wakora reka ndabwita ububandi wakora ukiri muto muto je nakuriye mu muryango kijije reka ndoteri story ntumbone gutyo samushiki wanje wo mu bikira kabisa abanko babiri b'abapatiri narize mu ishuri ry'abapatiri sasa byangiye he ntibyamfitinze mani navuye kumva ibintu tari gwa ntibari gwa wenyine mwabonje neza mu ishuri ry'abapatiri gatoya cyane vaye urazi yuko abavyeyi kenshi bakunda kutubwira nimba tugiye mu bintu bo batarimo usanga umuvyeyi akubwira ati urya mwana nari mubi wacu n'umwana vraiment twarakarabye abanye bameze neza mugabo naka bimeze kundi ko kubgawe byaragushikiye ivyo bihe aho umuvyeyi wavuga ati sha lino nje byo kuririmba nabigiyemo nkiri mu Kayanza rega gusa nsebwa bikoreye ni nk'akazi fresh urumva ko mfise bashiki banje babikira abanko b'abapatiri byari binyene biri big kumva ko bavuga nk'ibintu birebire cyane nigeze gukora aga clip rega kera aka video ndumupeti ndabura umukuni video tungana cyankoresha umugore afise n'umwana munini ya cyane yakwemereye gute kuza muri video yawe uri mu frappe twahurira mu kabari katuzanye twahurira boro mu kabari twakunda gusohokera ko nabuze umukuni video nkoresha tungana reka mve gukoresha iyo clip nasanze umusungore ko yari abahungu bose ameze bavuga ati baranyica baciye bamisara dusetere uko banashitse mu nzu misi yose kandi ko basuye kubona umuziki nasohoye bazoca banyirukana ndabiba mwukomana igihe kingana gute babaye ubwo buzima bwiza cyari gukunda ubwo bavuga ngo ntadisetere ngo mpera kuririmba nagumye ndirimba jewe nari umwana abavyeyi banje nsuba ngo baranya ahubwo bazatamera yakura he gukora bino bintu nico kibazo nashaka kubaza amafaranga wayakura he narayiba man wayiba abavyeyi nayiba mutama dead wife yego nyatangwe ndamana kuyakura he kandi muziki yari kinazimbutse man muziki yari kizimbutse kera muziki yasanga haruguru usanga ari muziki wa 30,000 20,000 ujo kusumva byari big munyeshuri kuyaronka cyangwa nta mwivye nabuze ukunda yamwiba nkakata muri minose kuba kizina cyarantwaye nguvu kuba kizina sogofyina kabisa narabayeho mu ubwo buzima ko navuga ati shaka ko ico nkunda man je sinaza ko nafise n'agatima ko kwiba gusa niba kugira ngo ngire mushikane cyake nyene kindi muje kugira ushike ku ndoto yawe kugira usore Legend hamibe hit song Burundi boss Legend I wasn't know bro ntabwo nari nabitegura kabisa gusa navuga numva nyine ibintu kuma binkwega kweka nice one nice ko ndabikora nkabura iki avuga ati warigeze gufashwa wivye bitegerezwa man misigi sinanuzi cyaruye uzaba kamata ganyuma rero munsi nafatwa muze gusa sino abasara aba interview acha byibuka munsi nafatwa dufite indirimbo na Endo Mike we abingozi nanje mba mukaya okay Endo yaraje acambia ati kwa apanze uzokwana collab acambia ati bro urihe dukora umuziki hari ibintu
ko muzehe kenshi na kenshi nkada mumenera ibanga yakunda kuzamira saa mahera kwa kabiri na Vanded hano mudandaza yakunda kuzaho mafisa mahera madi Vanded program ya Mutama y'inotoro yize we ndayizi mga Vanded madi mwijoro naba namurege namutinze Vanded night naba namutinze kabisa nino mu wapeto watanga gutunga Android mu Kayanza man ari abana mzee bu Legend bwatangwe kuva long time ago long time kabisa nice one musi wamfata yangiye kuba mahera dukora indirimbo na Ndomai ari mu Kayanza bete uri yari kuri studio acamwitambye ati hinge bwari bwije hinge nawe muhira nzana mahera ni yari ndaje dukora ambye ati kwanda kurendereye enda taha mutinga mzee kwaja muri douche namutinga agiye koga mu yenza kinja mu douche usanje naba kimya chambuje musi hari shati ya mzee arimwe amahera shati ndakura mama ndaharuwa amayange ndakwemo cyarakoroka yose yarimo yose agameneka man cyandagira ubwanca ndayiterwa ya shati yose ndayitwara amahera menshi sinanaharuye cyanditwara mu kindi cyumba muzeye kuva muri dusha asanga nta shati yari siza ta shati yari cyatangura arabaza man ya shati na chemanda inyegeza ko navuga ati ndazokura mu gwanje muzeni asinze acindayisubiza aho naye kwiyo shati hanyuma bachi muzacho na dohamagara muri South West turasenga mwira barasenga sana batoke muze dusengere bana bose baraza turasenga ya shati na inyegeje musigitano doje gusenga muzacha bwate wana hano habaye kibazo kebuke man nzene umuntu akaya akaze byatana bwate abana aranyica tiyashati doje gusenga ashavuga ko yabuze amahera ati mumfashe turondere nenda ndamwana nanje ndarondera kana jonzi nandi agwa ntandiri aje nguma ndahirondeza mvuga ati nta yiringa ujya mu nyuma mama ntaci yasohoka aja kuridira hanze man hanze mu nzu yasohotse aja kurira bana banje agiye kubisuma byara mama no umuntu afite amayemushe byabyo urabizi kuma badukunda ujya numvise amahera ya mail cyandasohoka ndamubwira ati amahera ari hariya munsi y'igitanda ariko barondera abandi nyenchanga busha story ndende reka nese nice one bwako biri kose ndibaza yuko ubunye bimeze gute abavyeyi bari proud ya Lino G ubunye bimeze gute naje school 2019 kwecho gihe nije nitonze kandi kubera umuziki nkwa turakunda kwibaza ikibazo kimwe abantu babakurikirana bakunda kwibaza ico kibazo mbega umuziki urabesheje abaririmbyi b'abarundi umuziki bimeze gute kubera yuko na makategori atandukanye bamwe bararira abandi bakubwira ati bimeze neza abandi bakubwira bimeze gucanye mugabo ndifuza kumenya kuri Lino G bivanye music wewe iragutunze fresh naze urumve kuri satisfied bivanye n'inguvu dushiramo niyo mpamvu usanga bamwe barira biradutunze mugabo atari neza nkuko tuvyifuza kinguvu urabizi mu by'amaudio video ibintu bitwara amahera menshi kabisa ugasanga ushoye nka 2 million ukinjiza 200 urinjije mugabo sico kimwe n'ukuntu wasohora turabayeho mugabo nabi murabayeho mugabo nabi abaririmbyi barabayeho mugabo hari ikintu bikibuze kabisa urinjije amafisi binakeneye ndabizi urabizi nawe for sure ndabizi kandi turi mite rimwe deja sabaririmbyi bongenda bapromoteur n'abaki twese turi muri si yakwime mugabo Lino iyo abantu benshi tugiye kuri Kote Bukenshi turakunda kubona abantu bamanutse sometimes usanga nyene batari sharp hari ikintu kibanyuzura hari ikintu kibagize iki Lino G kuva Kayanza gushika BJ umunsi wa mbere nivyo bintu vyakunyuzuye bro nje nakuze nzi Bujumbura man kuva nkiri umupeti barana yana mukanza twina mu muji mu gisagara nje nakuze kuva nkiri umupeti baranzana mu mafamiye ino nyene naje nyine nk'umuntu nafise n'abagenzi benshi ino naje nk'uwaramenyereye kabisa tugire fast kubera yuko urafise izindi map ushaka kujamwa mugabo hari ikintu nifuza kumenya Lino je genda kumenya wari ufise indirimbo rusohora zimeze neza mugabo nizaronka power play nkuko Legend ronka power play sivyo haraje Legend inakuwa hit song Legend idwa indi shusho nziza ya Lino G ndifuza kumenya hari abantu warondeye muri ya period batakwikoze hari indirimbo za watanze ku radio peut-être nizavuzwa nk'ukuntu Legend ivuzwa ubuzima bw'ubu upcoming artists bumeze gute wewe nka experience office nje kintu kimaze kubona abantu bose bakunda umuco
bakunda ahantu habona niho baja abantu bose bakurikira umuco man ikintu cyatse ahantu hose ari kuharaka nta muntu atifuza kuhata ukiri mu navuga coming n'ubu turacari bo mugabo ukiri utarakorekana ngo kamenyekana ukiri mu mwijima abantu baba barakubona neza ndio sinubwo ari benshi narondeye nawe urabizi ari benshi nagenda rondera ndabasaba interview ndabasaba iki ndabasaba ko postinga kabana na message na issue je nabitahura ko navuga ati ndazi byo ndikunda kandi ndatabanza ko buri muntu wese akunda umuco mara akunda ikintu kiriko kirayagayaga icyaka ko nice kiboneka ikintu kitakaro nikiboneka yes ndaza ko naho je sinovuga ngo nuko batatuvuza ngo tukiri bato bakatuvuza twakuze nibyo byiza nabo niho binjiriza Nabari batoye baratuvuza rimwe na rimwe. Nene uje kwitahura ubu cyane kuva before bitahura. Bitahura man. Namo byo nibyo byatumye nguma ndana kuko iyo mba nabitahura ne kucamagarika. Yego. Abantu warondeye muri rya period ugisora ziga ndirimbo zose before gusora Legend. Ndifuza kumenya. Ikwaje ubone bakurondera barandondera. Umuziki wacu gwisanamu ya muziki wacu kwigishiki. Umuziki kimanyigije no gukora kabisa. Umaze gukora byose birikora. Bisigaye binyuma birikora. Urikorera. Sigaye birikora. Kandi gihe cy'Imana nabonye cyo gihe kiba kiri better. Yeah. Ko kubaho ufise ibyo ushaka ego ni ku muntu wese abaho abafise ibyo ashaka gushika ko mugabo umwanya wawe utaragenda ushobora kugikorako. For sure. Kandi urashobora no kubona kibona ajya imbere. For sure. Ne. Manake umwanya w'Imana to. Umwanya w'Imana ni uri better gusumba ibindi bintu byose. Nicyo kintu nataho. Nariko tutakoze none kuva kera. Tutagize mugabo akantu gato gusa gashobora kubuzamura ukagera hejuru. Kabisa. Life yali nojahindutse gute Legend Sorts. Akirahinda. Still the same man. Ndacari wawo. Twumvise hit song turabona yuko umuririmbyi agomba hindura ubuzi. Twumvise hit turavuga ati naka bunyageze ku yindi level, sivyo? Tubwire Legend. Actually nk'umuntu nka Rinoje barafata bisi ntibige kuntu. Cyafata gatatu. Ari ibintu byinshi niyo tuba dusemera ngo baduha amaderi kenshi umaze kubona agahiti kuko kumuririmbyi atipanze hiti n'ivyago man hiti nakangana tete hit kuri Rinoje yaje gute hit kuri Rinoje ya hit wowe iragushikiriye pu wari uyiteze never nari uyiteze okay nivyaye ibintu right now uri kurakora kubera hit song nivyari bikenewe kubikora mbwako niko na hit lisanse kubikora uko biri kose hari ahantu nsokera nko mu mubare bwari wacu musite batakimbona fate nkane inzoga namwe fata gwa 5000 unjaye gwa 20000 10 kuduka bwa byo bis sibani tena nasikie mataxi bujumbura yaje two twasemera dufashe tugura kadobo ubusane buragoye sha ambusigara ubayeho ubuzima basiburi hayi kandi naho gahito ubwo ngo ufise katana kwijiriza ibirenze tabirenze karazana mugabo wese ko nawe like ugatreating nk'agasheri agasheri man kagafata neza nyine kugira ngo niko none kandi mugabo usanga uri kurabaho life iri hejuru izimbye kandi n'ubushobozi bwawe utarazimba life yawe uba life izimbye mugabo nturazimba you get njero bitandukanye naho bari hagaze ugasanga muri mbyari hit mugabo ubuzima ntabwo burahinduka ariko byose yakoze biriya n'ibindi cyo bikora sashizeye kabisa papa kayanza nasikia Legend na mere bana chill banasikia Legend ilikuwa sinzi ko anayumbisa aho mwana muziki havuga man ni wakatolika bindi mu rusengero sabyo cyose sitamubikira man waje ngo ndona kubeshya naza gukora ifoto ye cyose sitamubikira abango patiri muze arimba mu rusengero mene n'umuntu mu muhari iyo ngo aje kumbiza ngo Legend n'amaruje areve ku muntu wako ndagoye bazoyibonera nje abambona nyine nk'umuntu yahisemo gukora ibyo akunda mwavyo nabo bumva neza umva me yambwira ngo murumvise ngo abantu bacinga ngo niwe nyina wari Rinoje ngo Rinoje ninde ngo niwe ati nije bacinga barambwira ngo niwe nyina wari Rinoje ngo ni uri Rinoje rero yo mirasi kiyage mse sasa na turafisa amafamiye usanga turakrea group ya WhatsApp ya family twese aka link niyo ugasonikira kimya kimwe
twe nta group nta group ya family tugira kabisa. Tuva mu miryango utari atari cyane muri update cyane. Yeah. Ngabo nibyo tuko turirukira man. Tuko turirukira ko twogira update imiryango yacu. Ko tutayivuyemo basi twebwe zituvemo. Kabisa. Tuko tuvuye mu miryango ikiza cyane. Basi twebwe iyo miryango izi zituvemo twebwe. Ituvemo twebwe. Twe tutayivuyemo izituvemo. Period. Kabisa. Nakubwiye yuko na look yawe. Ufise look y'umuririmbyi, ufise look y'umusani, ufise look y'umuhapeur, akwija amategeko sivyo? Muri Tanzania bamaze imisi bidoga bavuga yuko rap ni umudi utinjiza kanoti. Alors que hanze za USA State, Europe hehe, rap irinjiza kanoti, barapewa n'ababoss kurusha baririmba R&B sivyo? Mu Burundi rap na R&B bimeze gute? R&B naho nuko bimeze. None umuririmbyi okay. Nitumwa du promoting ngira abaremvyi babiri wewe uzi babarundi bakuje mu bunye vuga gushaka Fizo Sabi wajeje ni babiri aho suracari muri yabe ngira abandi babiri okay ndakongeye babiri B-Face on the floor nuko ciye kwanza kwiyumvira B-Face nawe ntakidakura gose yaragabanije kabisa hip hop ngayo wacu nishigikiwe cyane man. Urabona no mu usanga kenshi abarinzi baguma bashaka kwepa ashaka kuzana we aronke ya madi none reka duhere basi duhere kuva mu janvier ntituje mbaje gushika uno munsi muri show zimaze kuboneka umaze kubona mu show ziri kuri afisha barapere bangana zose harohe zose agumagaruka B-Face Fabulous Alvin Smith rap yarayi Fabulous no uramuze kubona ku afisha sikanje none gute mugabo rap nibaza ko abantu bakora rap haro rap ngira ngo zira update abantu basigaye bakunda je mbona zo hanze inzo ngira ngo duke kwinjira mu cyane zira rap zira update kuko abantu ubu ntibakora byo ngo byo kubagora bakunda twatuna nyene twore el producer ko umuntu habura rap ziwe abantu bazikunda kujya nyene ko ni rap zitabagora mu muntu. Rero nibaza ko tuzatura updating turabiye ku bandi. Nice one. Hariyo period umuntu ageramwo ukaje usanga dufate nk'ijya period wo so indirimbo mugabo ni zironke pop playing a legend. Hari abandi ba new generation bakora bakazana ama hits. Turabana turifuza kumera nka naka. Turifuza one day Yesu ari mupeti mwisi tavuga ati Lino G na shine. Na mimi nataka nitoe ngoma kama Lino G. Lino muri period iwa byari bimeze gute? Nuwaye muririmbyi yari mu upcoming yarafise hits wavuga ati na make vraiment kiya kibazo cyo mu cyama ndagishaka. Njere mfisi nagize ikibazo kimwe mu buzima nakuze ntazi ko nta muntu nigeze ntagetingako. Nakuze numva ko umuntu wese afise ivyiwe. Shake mbe mbona hariho kabosi nzokora mbwo sinzigera mbaho. None aba journaliste bose hama journaliste bo hasi bayifuza ati kabosi kabisa ahantu kuye nakora hangout iki azofata bikoze man. Ni wapfa kagenda uzobwiye na hangout yawe. Naho uzunda ko indi hangout ntizigera imera nk'iyi. Nje nakuze ata muntu mvisa ko man. Nakuze nzi neza ko umuntu wese aronka gwiwe. Okay, simvuze kuviza mvuze ati wa mwanya aronka. Wifuza kuba nkawe. Apana kwifuza kuba nkawe. Kuba le fait yuko ari hits. Naje mbaye hits yo bari bien. Ega hit n'umundi mwese afise hit yiwe. Jagitaho. Mwese afise umwanya wiwe. Mwese naho twa turonke hit cyari mwese zashobora kuboneka harimo ngo mwese afi agira ukwingani yiwe. Igira urugeri hagarara. Mwese afise hit n'undi hit yiwe. Ndishobora kugira hit zingana. Kandi ndimbo twatakoze inzira zise kwa zingana. Canke uburyohe bungana. Kujya kuno mwese usanga afise akaryohe kiwe unda kiwe. Nchimana yaduhije. Nico mwese aba yarahawe ciwe kawaida ku ruhande. Usumba cyundi. Ufise ukunda. Umenyeshe kuri legend. Wabonye beshi bamusumba. Ariko mutakiri kumwe. Tuba dufise gahunda. And we don't care how is the distance. Iwacu umwanya uragugwa. Tukora ibiri kuri liste. Ntari genda kulinga all night. Ntari genda fukamiri ninja. Ntari genda tinya gucitinga. Ntari genda intumwa tinya pleka. Wambwiye yuko umaze guhura no umaze kubabazwa kenshi. Lino, ivyo unungitiye kandi ama break up. Break up mba numva ari nkuko mbwira ati aramba.
break up manu mbana kujya ubwira ati bye turagera ikiganiro niko ufata break up hama gucitinga nawe jera zo gucitingana ubu bintu byarabaye international byose man nje mu ndirimbo nashatse gusigura ukuntu twaza turakundana ikiba cyose cy'abakiyo cyangwa kiza twakibwiranye aram comme ça umwe wese yaba ari wewe cyangwa nje umuhungu cyangwa umukobwa umwe wese agira liberté yo Lino last time ugize date n'umukobwa hari ryari mwasokeye hehe mwamugiye warugiye ko dragacha nurugiye ugira date n'umukobwa twaduhura gusa bisanzwe nje muruka no mu rukundo ryari hajya wewe sasa none ushaka kubwira umukobwa ko umukunda Lino navyo ni vya date ati sheri dusohokera mu minzo ku VIP dufate table muruka mu rukundo kera bwo nabyo azige kinini ahubwo ngana n'umutima ngifise Daniela yarakwanze wahe Daniela featuring Endo Mike ni indirimbo ego sasa nagumye mbabazwa kenshi aram utamwo sometimes iyo umuntu ababajwe kenshi usanga peut-être ikosa riva kuri wewe utabizi ikosa riva ku bakobwa ego riva kuri jewe bwa mbere ko nje nsoro rukundo gushi ntanga aram ko mimi ni yule mtu sio kubwira ati ewa nshaka gufungura utambwiye bona kwete urukundo ruracabaho nje ramba ko mani yo ndayo nkundanye tushaka kujya mutambwiye bonwe kutambajije uko naraye bro je seri nabuze mu watu tuhuriza ko abo bacambona umubona sema umubona no wahebi nakuma ntabwo ati ibintu umwe basimi ibintu byacu byose yo tuyanga unasikia kabisa urakunda affection urakunda care bakunda ibintu byaho nyene ora tuvaneko yarampaye apa byende byo kuvuga ngo ukomplike ibintu ama projet mu yace mu mizi neza ngira ndi wa muntu abashaka gukora ibintu bimeze uko bishitse Lino agasubira mu rukundo ukunda n'umukobwa ameze gute ushaka umukobwa ameze gute Lino wari wese mba ko ashobora kunsupport kugusupporta umeze gute wewe mu rukundo rwanje rwishifise wono santurunganya rero wese kabisa arahawe kazi none wa musista nabikumbuye manirega urakumbuye affection long time bro sasa hivi ushakuwa star abakobwa baza bakwirukira sister shatia tatuage hapa ibyo kumva uriya mukobwa azanye na izina cyane kende ni bwa bundu usanga ngiye ko barakanye it's good hariho sentiment hariho sentiment hariho love kabaho niki na fanatisme yose uri mufana si uri umuntu ugiriye sentiment ngo muce mukunda ufise ubwenge nyawe ufise umutwe nyawe cyo aho byo bavuzanga ufise bya bindi byo kunuko cyo tamvuga ngo ababaririmbye niko bameze wambwiye yuko hit yakugiye kutari ready yuko iyi ndirimbo iza kuba hits sometimes turakunda guhura n'ibibazo bitandukanye abantu bakavuga ati naka yaborejwe na hits kuborerwa 6 namanda kumva ukanje sindi akabona muraborerwa na 6 ho hika ibyo byakoleje gututaye inyuma ntusoborerwa na 6 ngo Mungu 6 ninzi ko niza kanya gato ibyo bindi ngibyo bagutega imisima abantu bakeneye ko ikintu kibaho urumva ari umuntu abonye okay peta amefanya kanyimbo kamoja kanaenda acha gutega imisa aho nguyo peta wakayanza umuzura kwikote aso yagiye kwipakiza duga kan ngo nabana kanuko byari bimeze baraje baragiye aho gwako haje ubwiye ati bro ko uko nagutere mwa cyabwiye ngo umuzura kwikote uduga haters gonna hate ko biri kose turafise twavuye turafise nano tuyifuza gushika ko biri kose twarabonye reka tuhagarare ikintu ifoto yavugisha abantu benshi uri kumwe na Dramati uri kumwe na B-Face on the floor uri kumwe na Phil Bites hamwe na El Pro hamwe na producer Joel Houghton hariho ibibazo Dramati yahuye navyo ariko guhura navyo muri no minsi ijya video ndisuye ko wayibonye cyane wivuze ko ikibyo bintu Dramati peut-être wewe usanga uri umugenzi wiwe canke waramucheckinze inbox wamubwira ati bro chill narabonye Instagram yawe urifanya repost kuri post yagize ko kiye kintu Dramati yavuze kiye kintu Dramati peut-être abantu bose akora gifata negativement Lino ndakeneye kumva point of view wawe cyane baza yuko none umuntu atihenda cyangwa ndakosa mu buzima nini naba man azoko Dramati n'umwana afise dream day afise dream really big for sure umuntu ashaka gupambana apambanira ubuzima bwiwe rero ntiyari kubivuga ibintu nkabijya abishaka ko biba nkikosa aramba niyo mpamvu nawe yagarutse bugize uti nyumuntu asaba ikigongo bro uwo n'umuntu afite umutima
urumva abantu benshi baramujaginze biya nawe byo kubako man kwihenda ugasanga wavuze ikintu no one is perfect no one bro ntibibaho kandi na Yesu ari umwana w'Imana yari baramuteye amabuye rero urumva dramatic nazo ko abantu bamutahura kabisa umubabarira agomba jeyo aje kurondera ubuzima afite ibyo ashaka gukora ngaho ibyo ashaka gushikako umuryango ashaka gutunga ashaka gutera imbere maze ko aracyari muto bijye biba muri ko muramuvuga ko ngo cyama wagize biba muko muramutse intege mucyo mushusha umutwe cyaburi cyafatanye cyareka mukwiye kumwegera nimbona umuntu ugize utinye umuntu akwandike ati bro wakoze ikosa inbox para posting cyane utinye n'unya muntu agaruka agasaba kigongwe wenyene ubwiyo ati bijye bintu mbabare nihenze bishobora kuba byarukuri cyangwa bitarukuri gusakaza bwa ati byo nihenze mumbabarira ko niya gomba je n'ubundi deja aba diaspora bagenzi bacu ariko supporting tuje muri show turi benshi mwitabe mufate neza ntimuze murabire yavuze mufate fresh azagaruka ryohewe mwe no ku mafaranga azayazanye acha duha dusangire twese small love too one love reka ngaruka kuri rya foto kandi kugira turangize fast show yacu je no most turagoma na papa je rero twone mu musulman tunatoka hapa tunaona kufutura kabisa je nafunze agaruka gusarishije babigaruka ko basi mureshe sara ijya foto ni remix ya Legend ikintu nifuza kumenya naribagije ninde yazanye idea yo gukora remix jewe ne wazanye idea ni yahe mpamvu yatumye urondera bajya abantu kubera iki wisunze n'ikintu wisunze indirimbo yo muziki dukora sama category bati okay Easy boy no muri Buja Ville kumva yako ari muri zya stinzi ego ukumva ati Alvin no muri izi kumva ati Fizon Sadbi no muri izi hariho n'umuntu uvuga ati no muri Legend isije ibiberanye nawe ko si twese usanga duhuye n'amasije yose no muri ibyo sagira ma sije ya pattern afse point fort kabisa nirasohokana n'umwarayumviriza mugabo tubwire defining indirimbo kunizo bimeze katugumwa indirimbo Legend remix Fireman the definition mu muriro point umuriro n'umucanwa kabisa uri kuraka nice one nice costume ni identité yawe iyo costume ego ubonye n'umushatsi uri piga rouge tumbaya mbaya nwaye na rouge ego cyume vyumva mbaya reka turangize show yacu hamwe na verse ya mbere ya Legends rimwe na rimwe mbura umwanya sometimes ubundondera ukambura I see the way you looking so nice erega ndagukumbura bandi kurondera vyanka banga nkapangura ninakubwira ko ndi outside komeza kundindira ya ninakubwira ngo sinubaho nagufise nzoba ndakubeshya fata phone uyikupe niyo waronka kama penu gasige nuko bakogukesha uze wibuka ugaruke nimba ufise ukunda umenyeshe kuri Legend wabonye beshi bamusumba ariko mutakiri kumwe tuba dufise gahunda and we don't care with the distance wacu umwanya uragurwa kora ibiri kuri liste nuko bimeze uko biri kose nimba uzi kuri Legend bwira umusheri wawe bwira umukunzi wawe yuko ibintu ari fresh sana kuri Legend sibyo je kubona mbijya ndirimbo naciye nshaka kuba mu Legend mu gangster gato ya mu rukundo mugabo Dramatic naca tubwira ati sinkirira star number haje ni wasoye nyuma ari se vibe nganaje tuzobuza Dramatic yacisha vibe tuzobihuza muri remix uzabihuza uzamubwira ati beti turiye tuzobihuza hamwe kama ndagushimira cyane Big Man ndibaza yuko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe we mugabo mini Kaboss for real Kaboss for real miss yose ni mzoma vibe cyo tugira tugoma tuje muri top 3 ndakwaza ibibazo bitatu uri sonse kwishura TikTok na mpamvu yo guca hirya no hino mugabo vuye kuwa fast sivyo ikibazo ca mbere ndakeneye umbwire okay ikibazo ca mbere ni iki ndakeneye umbwire ikintu umukobwa yagukoreye n'ubu nuracibagira kandi ico kintu yagukoreye warashatse ugashira mu ndirimbo yawe Legend yanciye nyuma n'umujama wawe tazoza bisigura no kwishura gusa uramaze kurizwa n'urukundo oya
Nicaye ikintu wifuza gukorera abavyeyi bawe? Nifuza ko mbona bakanyishimira. Tu. Mu nzira ibyo bizoba biri mu nzira nyinshi. Baze bambone bishimye. Ubonye niba kwishimira twaravyaye kabisa. Ubonye kukwishimira si kirenga gose ukuntu. Baranyishimira ko ndi wabo mugabo ndifuza ko nzobibona neza ko mbona n'amaeve. Support ihari 100% kabisa. Ikibazo ca nyuma ndakeneye undirimbire verse ya kabiri y'indirimbo ya Lampard. Verse ya kabiri eri yandi akiri Nonsense. Umwana afise energy n'umwana wo mu muji suwa wewe nyene maiji nanje yarankoreye maiji Umuti umusisa ukoreye maiji ya Lampard. Tanga ndumbukiye mu kimanga Ya Lampard. uwo mwana ne bamwihanga ari kuyindi level yaramaze kubarenga. Nice one. Reka tugire ibibazo bitanu. Verse ya kabiri nyene wayitoye. Ikibazo ca nyuma ndakeneye umbwire projects plans za Lino G z'uyu mwaka wasoye mu ntango y'umwaka indirimbo imeze neza ari hit song uyu mwaka wundi ugiye kuwitwaramo gutega Lino G. Rero komeze simpangira ikintu ntabishikamo panga umunsi ariko ndawugeze kabisa. Imana niyampezagira kuvyuka ejo imipangira hari kampezagiza n'uburyo imipangira hari kabisa. Nice. Cyambe nuko twosenga Imana ikaduha iminsi gusa n'umwanya kadutiza n'uburyo n'amafaranga kadutiza ukubaho no kuramuka kadutiza bwa bwenge yaduhaye kagumye budutiza buri munsi aho nsubize ngo uje nga boss mu minsi zangu ndabona ko nzokora ikintu kiba kiri mu mutwe yego mugabo ni kubisha mu moko y'Imana uzo turamutse jo Mana dukoreke. Ndagushimiye wowe dukurikiranye du début à la fin ndizera ko wagize ibihe byinshi bimeze fresh sana biciye kuri Lino G. Ikintu nize ni kimwe nize yuko bro kora vyo kukore kandi nuraba ati ngo naka supportinga abantu bakunda ikintu caka ukoze ikintu kimeze neza tuzokwiruka tugusupporting uko biri kose. Lino G merci sana. Asante sana bro. Lakini hari umwanya wa nyuma wo kurangiza ikiganiro witwa Snapchat. Legend kuri Snapchat are you serious? Ahubwo legend kunywa jus byagenze gutega papa? Ndagwaye. Ama legend kuri Snapchat. Turabihuza basi. Yeah. My people, reka tugire snap ni party ya nyuma yitwa Snapchat. Uraza gutubwira verse ya kabiri. My people, abakunzi ba Hangout tuguma twumvirize verse akunda cyane muri Legend umuririmbyi wanyu Lino G. Verse ukunda sana. Sometimes uryamye urayimedita, sometimes ubyutse ukayimedita ni ya. Let's go. Ni wanyima nzorondera besto. Ha Legend arira mwishashi mbombo. Legend natinye kibondo. Tugitinya ingwara baby we are blow. Tuba twifunga cyane sha. Iyo mpamvu ubona ntagupostinga. Oh baby reka kwirusha. Tuve cyane mwibanga nkaka. Ya. Peace out. Chendwera kuri rya kamera ya hariya hanye papa. Urabizi ko tubigenza. Tunapiga hivi cyo tugira gatatu pop tuvuge Legend cyangwa tuvuge Hangout. The same. Let's promote this. Reka du promoting indirimbo dukunda sana. Tunapiga Legend. Let's go. Nime kabiri gatatu pop Legend. Nakuja huko pop Legend. Tugira hala 5 big man. Get it.